Ibisigarira bigera ku bihumbi 12,443 by'abantu batawe mu binogo rusangi bagandaguwe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1972, igihumbi amajana 1988 no mu gihumbi n'amajana 1993 nivyo umugwi CVR umaze kuzura aho bamaze gukorera ibikorwa byo gutohoza ukuri ku bwicanyi bwabaye mu Burundi. Nkuko vyamenyeshejwe na Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi CVR mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ku mihingamo kuri wa 16 mu Kakaro umwaka wa 2020, ivyo bisigarira vyatowe mu bibanza birenga 19 arivyo Mutobo, Nyambeho, Mashitsi, Nyabunyovu, Gasenyi, Mahonda muri komine Rusaka, muri kaminuza y'u Burundi, Ibujumbura muri Metarusa, ahahoze isoko ya Kamenge, Imarangara mu ntara ya Ngozi, Imubone, Itankoma muri komine Gitega n'ahandi. Twebwe rero ubu duharura ko muri aka karere ka Gitega gusa mu binogo rusange 19 twafuruye kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu, tumaze gukurayo abantu 10,978 kandi ntitwahejeje. Haracasigaye ku ruvubu ibinogo bikitugoye gushikira kuko ishirahamwe Sonia Sator ryahasutse umusozi w'ivu igihe ryariko rirakora ibarabara rya kaburimbo rifatanye intara za Gitega, Karusi na Muyinga. Kubazi ku ruvubu uwo musozi tuvuga uri hakurya ikarusi muri komine Shombo. Vyongeye abo bantu bose bo mu karere ka Gitega Uburundi bwabuze butase baza biyongera kuri bamwe twari twarababwiye, ni nk'abo mu Kivyuka ca Musigati muri Bubanza ahavuye ibisigarira by'abantu bashika 400 bagandaguwe mu nyamaswa mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 1996. Ivyo byose ubiteranije usanga kuri uno munsi umugwi CVR ubitse ibisigarira by'abantu 12,643 bagandaguwe mu nyamaswa mu bihe by'amagume y'igihumbi 1972, igihumbi 1988 n'urwimo rwakurikiranye n'igandagurwa rya nyiricubahiro Melchior Ndadaye mu 1993. Abo bahisi bacu bose bari Abarundi n'Abarundikazi, imiryango yabo ntiyabashinguranye iteka, ntiyabagandariye kandi ntiyabagandutseko. Si ibisigarira by'amagufa y'abantu gusa vyatowe muri ivyo binogo rusangi, n'ibindi bintu bimwe bimwe nk'impuzu n'ibindi vyaratowe muri ivyo binogo. Kuvyerekeye umugambi wo kunywanisha Abarundi, Petero Karaveri Ndayicariye amenyesha ko bafise intambwe bacako kugira bashobore kunywanisha Abarundi, na cane cane bakoresheje kumenyekanisha ukuri. Ukuri kumenyekanye kubona babuze, kurashobora kubohora abakoze ibibi. Ica kabiri, turondera ukuri tutarondera guteranya, turondera ukuri kugira Uburundi burimwo abavukuru n'abavukejo babaho gusumba twebwe twagumye mu maganya no mu bwicanyi. Ni ukuvuga ko ukuri kuza gushigikira inkingi yo kurwanisha Abarundi kubera kwamenyekanye. Namavuga nti ubwo kugendera ku binogo rusangi, ugendera ko ucisha ku muduga, ucisha ku kinga, nivyo bitanga amahoro. Ica gatatu, CVR z'ubutungane z'ubucamanza, ese ukuri turiko turatohoza ko bifasha Abarundi bakoze ibibi ejo bakiyorosha bakiga gusaba ikigongwe ati twarakoze ibibi.
twarakoreshejwe. Ico kigongo gisaba ababuze. Murabona umunsi habaye uwabuze ahura n'uwamwiciye agasaba ikigongwe, hari ikintu bizohinduka, bizofata umwanya bwacu bizohinduka. Mu majambo atatu rero, ukuri kubohora ababuze, kubohora abakoze bibi, aho barabivuga neza mu Faransa, la vérité libère l'avenir. Kuko uyu munsi turi mu mwijima, aho duhendana ngo byose n'amahoro, aho duhendana byose n'ubumwe, aho duhendana ngo byose n'umutekano. Amahoro ashigikirwa n'ukuri, amahoro ashigikirwa no kubana neza, amahoro ashigikirwa no kubaha agateka na muntu, hanyuma mukumva ko igihugu mwese mugisangiye uyu n'uyundi, muhuye mukavuga muti dusangiye ingobyi imwe yitwa Uburundi. Ku kibazo c'uko abarundi bamwe bamwe bidoga bavuga ngo umugwi CVR utohoza ku mabi yakorewe ubwoko bumwe no ku yindi myidogo, uwurongoye CVR arishura. Ngira mubwire ko kuri isi uzoshingwa ubutumwa buhambaye bw'igihugu ntaronke abamwidogera, niyumvira yuko azoba afise ingorane ahubwo y'akazi ashinzwe, y'ubutumwa ashinzwe. Ubutumwa dushinzwe si ubusanzwe, ni ubutumwa bugiye kugerageza gutohoza no kwerekana ivyanyegejwe imyaka irenga 48. Mpereye ngaho, ubutifuje ko biboneka canke uwo yabifisemo uruhara ntiyonezerwa abona ko birasohoka. Iyo nabivuze kandi ndinganya, ukuri nk'uku kutwereka abarundi bahekuwe, kandi tuvuga tuti benshi bahekuwe bishwe ataco bazira. Ukuri nk'uku gusohotse ntikunezereye, kuko kuje gushira ahabona ivyamaze imyaka 48 mu binogo mu kuzimu. Iyo ni inyishu ya mbere. Inyishu ya kabiri, mu majambo umukuru w'umugwi CVR ashikiriza n'abagenzanje, gushika uyu munsi muzokurikire n'abagenzanje bakurikire, twebwe gushika uyu munsi tuvuga tuti hapfuye abarundi, kandi mu barundi twebwe turazi ko harimwo abahutu, abatutsi n'abatwa. Aho kugira ngo durireko mu bapfa mu magume yashikiye Uburundi, hari n'abanyamahanga bicwa bitiranijwe n'abarundi, uyu munsi rero munkundire mvuge ko CVR ntimuyihe imvugo itarabira gushikako. Uyu munsi twe tuvuga yuko tuzatora abarundi batawe mu binogo. Kwa gutohoza kuri mwibwirizwa niko kuzotubwira mbega misigaro yavuye Imarangara, Disimasi yavuye mu Giheta, Barukinamo yavuye Imugera. Gutohoza niko kuzotubwira abo barundi abaribo. Ubu twebwe aho tugeze ntituravuga abenshi n'aba bakeya bishwe n'aba abanyamahanga n'aba, kuko mwibwirizo turafite ico bita enquête, audition, kumviriza imiryango yabuze. Ku bwa Petero Karaveri Ndayicariye, ibikorwa vy'umugwi CVR birabandanya ndetse ngo biracari mu ntango kandi ntivyoroshe. Mwomenya ko naho ibinogo rusangi bitaheze mu ntara ya Gitega, umugwi CVR waboneyeho gusozera vy'imfata kibanza ibikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abantu muri iyo ntara ya Gitega, ukazobandaniriza ibikorwa mu bumanuko bw'igihugu mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge, ahavugwa mbere ko ariho hatanguriye ayo mabi yabaye mu Burundi.